Birashoboka ko umuntu wese yoba akurikirana music industry yo muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko atanumwe atoba yipfuza kuba nk'iki camamare co muri Tanzania, uyo nawe ni Diamond Platnumz. Bivugwa ko buri muntu wese yoba akurikirana ubuzima bujanye n'ivy'imyidagaduro canke yoba akurikirana ibintu bijanye n'umuziki, atanumwe yovuga ko atazi izina Diamond Platnumz muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko. Kuko uyu mugabo bivugwa ko yamamaye cane ugereranije n'ubuzima bwiwe bwite, ukaraba imiryango avukamwo, ukaraba n'ukuntu yagiye arakura n'ubuzima yaciyemwo bwiwe bwite. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite. Wowe utarakora subscribe, bandanya ukora subscribe, ukande like, comment and share. Hama tugende n'inkuru ya kino camamare co muri Tanzania bita Diamond Platnumz. Ubundi Diamond Platnumz n'umugabo abantu bakiri bato bose bipfuza kumera nkawe, kandi n'umugabo yabera icitegererezo buri muntu wese afise intego zaho ashaka gushika. Ubundi Diamond Platnumz yavukiye mu muryango ukenye kandi umuryango ufise ibibazo, ku buryo no kuja kw'ishure vyaba ari ibintu bitoroshe, vyaba ari urugamba rukomeye cane, ku buryo muri ubwo bukene n'ivyo bibazo vyari muri uwo muryango wabo vyatumye abavyeyi biwe batandukana. Se amuvyara na nyina baravana kubw'ubuzima butari bworoshe, vyari bikomeye cane, biza kurangira se na nyina batandukanye. Niho yigira inama yo guhiga akazi yakora katuma abaho akabeshaho n'umuryango wiwe, aho yahereye gukora ibi bintu vy'ubuzi bwo gukora nk'abazunguzayi canke aba bantu twokwita batembereza ibintu mu mabarabara mu gisagara. We yabikora mu gisagara cabo ca Dar es Salaam, ariko ivyo byose ntivyamuciye intege, vyatumye aba uwo ari we, bituma aba icamamare buri muntu wese uno munsi yarabirako akavuga ati nanje nshaka gukora cane, ngomba gukora mfite intego ku buryo nanje nzaba nk'icamamare Diamond Platnumz, nkashika ku ntego nifuza. Iyi nkuru ni inkuru buri muntu wese yakwifuza kumviriza canke yakwifuza gutega amatwi, kuko irimwo ibintu vyinshi vyigisha kandi vyotuma nawe uhindura ubuzima bwawe warubayemwo bwa misi yose. Ubwo rero ndaje dutangure n'inkuru nyezina. Ubwo nkabandanya mbwira ba bantu mutarakora subscribe, mwibuke mukande subscribe, like, comment and share, kugira ngo ibiganiro byose tuza gukora tuze kubana namwe n'abandi mwese murahawe ikaze. Uyu munsi Diamond Platnumz aharugwa nk'umuntu w'icamamare mu bijanye n'umuziki, kandi agaharugwa mu banyamafaranga bo mu gihugu ca Tanzania. Ariko we ubwiwe avuga ko ibintu byose amaze gushikako abikesha umuvyeyi wiwe, mama wiwe yamuvyaye, kuko yamugwanyeko buri akantu kose yashaka gukora yaramushigikira. Uyu mugabo usivye kwiyita Diamond Platnumz n'ayandi mazina menshi, Simba, Intare, ariko ubundi uyu mugabo yitwa Nasib Abdul Juma. Yavutse ku itariki 2 ukwezi kw'icumi mu 1989. Avukira mu gace kitwa Tandale, aho ni hagati mu gisagara ca Dar es Salaam mu mugwa mukuru w'ubucuruzi. Diamond Platnumz bivugwa ko yavukiye mu muryango uciriritse canke mu muryango ukenye wamana ibibazo.
Nyina yitwa Sanura Kasimu ariko nanone azwi ku izina rya Sandra. Kuva kera niryo bari basanzwe bamwita, ariko kuva uno munsi akaba yitwa Mama Dangote. Uyu yabana n'umugabo we Abdul Juma ariwe se wa Diamond. Rero nk'uko nabibabwiye, uyu mugabo Abdul Juma byaje kuba nabi kubera ubukene, bivamo aho atandukana n'umugore we, atandukana n'umuryango we, avana n'umuhungu we Diamond Platnumz hamwe n'umugore wiwe aja kuba mu buzima bwiwe. Ati ibi byatumye umuririmbyi Diamond Platnumz abonwa nabi n'umuryango wa Abdul Juma n'abantu biwe. Ibyo byaje kuvugwa aho Diamond Platnumz se wiwe mu minsi iheze yagira ibyago, ariko Diamond Platnumz akabandanya atangaza ku binyamakuru avuga ko uwo atari we se wiwe, ari navyo byagiye bitangaza abantu benshi. Diamond wavuga ko yahuye na se wiwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 afise imyaka 19. Platnumz yatangaza ko se umuvyara ari Salum Idi Nyange. Byari inyuma yuko uwitwa Ricardo Momo avugiye kuri radio station ya Wasafi avuga ko basangiye se n'icamamare Diamond Platnumz, kandi ko nyuma na Diamond ubwiwe yavyemeje, aho yavuga ko se wiwe wa nyawe bahuye mu mwaka w'ibihumbi 2000 aho yari afise imyaka 11. Ico gihe se wa nyawe ariwe Nyange yari asanzwe ari n'umucuruzi w'umuceri mw'ico gisagara ca Dar es Salaam. Diamond Platnumz akemeza ko uwo munsi bwa mbere bahura yanamuhaye n'umuceri, kandi ko yamuhaye n'amafaranga 200 y'amashiringi y'amatanzania, kandi akavuga ko atarabana na nyina wiwe. Ati kuva ico gihe naza ndagenda kumuraba kandi nabwirwa ko ariwe papa. Iyo nkuru ikija hanze yaraciye biracika mu gihugu ca Tanzania, kuko besi bari bazi yuko se wiwe amuvyara ari Abdul Juma. Abantu bati ubwo vyoba ari bwo canke sivyo, abandi ti ni mu buryo bwo kwihakana se wiwe amuvyara, twese dusanzwe tuzi ko se wiwe ari Abdul Juma. Ndetse se wa Diamond Platnumz Abdul Juma acumva iyo nkuru niho yavuze ati ese none ko bavuga ko atari umuhungu wanje, gute akomeza kugira izina ryanje? Ubwo nimba atari umuhungu wanje nibamukure n'izina ryanje, ubwo nta kundi. Ibyo yabivugiye ubwo bahura n'ikinyamakuru citwa Global Publications. Se wiwe wewe ntiyemeje canke ngo hakane kwayo makuru asanzwe avuga ko Diamond Platnumz atari umuhungu wiwe, kuko we yavuga ati nimba Diamond Platnumz atari umuhungu wanje niyambure n'amazina yanje bihere turabe. Ati mbese igihe bavugiye ko ndi se ubu ngubu niho yibutse kubihakana. Uyu Diamond Platnumz yize kw'ishure ry'incuke, sinzi mvuze ngo ry'incuke muraza kugitahura neza, ni nk'irya amashure y'amagaradienne, niryo nshatse kuvuga ishure ry'incuke, aho muza guca mwese mubitahura. Ryari ishure ryitwa Chakura Bora Nursery, aho yari afise imyaka 5, iriya myaka nyene uza kuba ufise ugiye gutangura muri gradienne. Aho yagiye gutangura mu ishure ryitwa Tandale Mangaribi Primary School. Iri ni ishure akunda no kuvuga mu ndirimbo nyinshi ziwe. Wewe mu byo avuga ko iri shure rya Tandale arifata nk'ahantu h'agaciro hamumariye ikintu kinini mwa buno buzima, kuko ibyo azi byose
yavyigiye kw'iryo shure, haba gusoma, haba kwandika, eka n'ibindi byose yagiye ahura navyo mwa buno buzima. Avuga ko vyinshi yavyigiye ngaho kuri Tandale School. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 niho Diamond Platnumz yatangura amashure yisumbuye, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2006 asoza ayo mashure yisumbuye. Aha ni naho ibirabana n'ubuzima bw'umuziki wiwe vyari bigiye gutangura. Ni naho vyaje kugaragarira ko nyina wiwe amukunda kandi anamwitayeho, kuko niho hanavuye ko mama wiwe yomwita Mama Dangote, kubera avuga ati ubufasha bwose nahawe na mama nagiye kuburonka ari uko mpejeje ishure, ntanguye bwa buzima bwanje, rwa rugendo rwanje rw'umuziki. Aho Diamond Platnumz wewe avuga ati mama yagaragaje ubutwari butari busanzwe, aho abantu benshi bataba bariko baranshigikira, aho n'umukobwa twari dukundanye yagiye kumpeba. Benshi muramuzi, yari umukobwa yitwa Sara bakundana, aza kumuheba kubera ubuzima Diamond yararimwo bw'ubukene n'iki nyene uco bibona muri buriya buzima butaba bworoshe. Nibwo nyina wiwe yavuga ati umuhungu wanje yagiye agaragaza impano zitari zoroshe, aho ubona ko yakunda cane umuziki gusumba ibindi bintu vyose bibaho kw'ino si. Nyina wa Diamond avuga ko haba ahantu hose haba hari amarushanwa ajanye n'umuziki, iyo yavyumvise yanamufasha akamujanayo, akanamushigikira kugira arabe ko hari icovamwo, kugira ngo impano yiwe asanzwe yifisemwo arabe ko yoyiteza imbere canke yoyivyaza umusaruro. Gusa mama we akavuga ko uyu Diamond Platnumz impano yiwe yo kuririmba yagiye kumugaragaramwo yiga mu mwaka wa 5 mu mashure abanza. Vyanyavyo koko yarakunda umuziki, mugabo ico gihe niho hagiye kugaragara impano yuko no kuririmba abishoboye. Avuga ko ico gihe we yakomeza kwigana imbyino z'abandi bantu batandukanye no kuririmba indirimbo z'abandi bahanzi bari icamamare ico gihe mu gihugu ca Tanzania. Rero nyina wiwe yakomeza kumufasha muri ubwo bukene bari basanzwe bafise, akaza aramugurira CD z'indirimbo z'abahanzi bari bagezweho ico gihe mu gihugu ca Tanzania, ndetse n'iz'abandi ahantu hose kw'isi, kugira akomeze yumviriza, abandanye kwiga no kurahura ubumenyi. Kandi ko mama wiwe yanamufasha kwandika indirimbo ziwe bwite, inyandiko zigaragaza ko abo mu muryango canke mu kibano batigeze bashigikira iyo myitwarire ya mama wiwe yuko yoshigikira umwana wiwe mu bijanye n'imyidagaduro canke n'imiziki, aho ariko aramushigikira hatabura abavuga aya nariya bavuga ati umwana uriko uramuhuvya, uriko umujana mu nzira zitarizo. Kukaba nkako aho kera babonye umuvyeyi ashigikira umwana mu bintu vy'imiziki, bavuga ati ibi bintu vy'imiziki canke vy'imyidagaduro ni ivy'abantu banywa itabi n'urumogi, ni ivy'abana b'abarara batagira abavyeyi, kubera ivyo bintu kuva kera hose si abantu benshi babishigikira. Aho babonye nk'umwana afise impano yo gutamba canke yo kuririmba, abantu bavuga ati uriya mwana, izi ni impano zigirwa n'abantu b'ibirara, abantu baba batarezwe n'abavyeyi bose, nk'uko dukunze kumva bagenda babivuga. Aho bavuga ko ababanyi ba Diamond Platnumz bafata nyina wiwe nk'umusazi kuba ashora umwana wiwe muri ivyo bintu vy'imiziki. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 ubuzima bwa Diamond Platnumz bwaje kugorana ubwo yakora akazi k'ubuzunguzayi canke kariya kazi ko gutembereza
imyambaro mu muhanda kugira arabe ko vyacamwo, ubwo yagakorana n'akazi ko gufotora. Nyene uca ubibona ba bantu uca usanga bahagaze nk'ahantu nyimba ari mu muji hagati, ugasanga bariko bikorera akazi k'ubufotozi, nyene utwo duke duke baronka bagatahana n'utwo. Hariho benshi binatunze binabatungiye imiryango. Ubwo rero na Diamond Platnumz kiriya camamare ujya ubona abantu benshi barabirako canke bigirako, nawe ivyo ngivyo yarabikoze. Rero we nawe ubikora ntucike intege, komerezaho, kuko mu gihe utarapfa nta kirapfa, ubuzima buracabandanya. Gusa we ntiyigeze acika intege, yagumye akomeza kugwana kugira arabe ko yoronka amafaranga yojana mu muziki n'ayandi ashobora kubabeshaho, kuko ico gihe ntivyari vyoroshe, kuko uwitwa ko yari se Abdul Juma yaje kubata we na nyina we n'abavandimwe be, kugeraho Diamond Platnumz ari we yasigaye ashakira ubuzima nyina be na batoyi biwe. Gusa nubwo vyari biruko, we ntiyigeze acika intege, yakomeje kugwana arabe ko yazaronka amafaranga yo kujana muri studio kugira akore indirimbo ziwe yari asanzwe yari yaranditse, nubwo bitari vyoroshe. Ubwo vyarakunze, aragenda arakora iya mbere, nubwo bitashotse bifata ko ica iba hiti nk'uko benshi bavyibaza. Ubwo bivugwa ko yagerageje kugwana arabe ko yaronka n'amafaranga yo kuja gukora indirimbo, birangira vyanse, ubwo yahisemwo no kuja mu nzira zitemewe n'amategeko, kuja gukina urusimbi, ariko nabwo biranka. Mu nyuma niho yaje kugurisha impeta ya nyina wiwe, kuko yari impeta y'agaciro, hama navyone abikora mw'ibanga barumuna we bataza kubimenya. Ubwo aronka amafaranga yinjira muri studio. Diamond Platnumz avuga ko amaze kubona ko aho mama wiwe yemeye kumufasha akamuha iyo mpeta kugira yigurishe ngo agende gukora iyo ndirimbo, vyatumye Diamond Platnumz akunda nyina wiwe kuri rwa rugero, avuga ati aho nzoba ndi hose na mama tuzoba turi kumwe, kuko n'abavyeyi bake bemera gushigikira abana mu mpano nk'izo, ku buryo n'utwo afise twose yemera akaduheba, mugabo abone umwana wiwe ashitse kuri rya terambere yifuza. Binatuma wewe avuga ko buri kintu cose mama wiwe yamusaba bishoboka yakimukorera, aho we yemeza ati buri biteramo byose nkora hirya no hino kw'isi, mama wiwe, mama Dangote, kenshi baba bagiye bajanye nawe. Uyu mugabo Diamond Platnumz yari yamaze kugaragaza mu bantu ko afise impano yo kuririmba. Niho baza guhura n'umugabo yitwa Mapere, niho bemeranya ko bazokora alubumu, ariko kubera imvo z'ubuzima bugiye butandukanye baza kuvana ata ndirimbo n'imwe bakoze. Nyuma yaho ubuzima bwaje kwanka, kubera uburyo n'umukobwa bakundana na Diamond Platnumz baza kuvana, kubera ko Diamond Platnumz nta kindi kintu na kimwe yashaka gukora ngo arondere amafaranga, uretse ko yakora afise intego z'uko amafaranga yose yaronka yayashora muri muzika. Diamond ubwiwe avuga ko uwo mukobwa yamwanze kubera ubukene, ariko Diamond we akavuga ati je intego nari mfise zari zo kuba icamamare mu gihugu ca Tanzania. Uwo mukobwa we yabona ko ivyo Diamond avuga bwaba ari nk'ubusazi, kuko yavuga ati nta wewe uri umuzunguzayi w'impunzu canke wirirwa uratembereza impunzu vyokunda ko uba icamamare muri Tanzania yose ngo bivemwo, ahitamo kumureka. Uwo mukunzi wiwe bamwita Sara, bivugwa ko baje gukundana mu 2006. Diamond Platnumz ahejeje kwiga baza gutandukana mu 2009,
ubwo yabona ko Diamond Platnumz ata ntego afise zo kurondera amafaranga bwite, ahubwo afise intego zo kuba icamamare mu muziki wo mu gihugu ca Tanzania. Diamond Platnumz ubwiwe avuga ko kuva mu 2009 kuva yanswe n'uwo mukobwa yagize agahinda gakomeye cyane, akaheza akanakandikamwo indirimbo z'ako gahinda kuva bavanye n'uwo mukobwa, ku buryo avuga ati ni nabwo nagiye kubona ubuzima buncanganiye ko ibintu birancanga birakomera, ariko nabwo nibwo yagiye kuronka manager mushasha uwo bita Baba Misifa, aho bivugwa ko ari nawe yamuhaye amafaranga yo kujana muri studio gukora indirimbo yiwe yo muri ako gahinda yiswe Nenda Nikamwambie. Iyo ndirimbo ivuga ku buzima canke ku gahinda yagize muri urwo rukundo bari kumwe na Sarah. Rero akavuga ati mu mwaka w'2014 nibwo yagiye gukora igitaramo canke concert bagihuriramwo n'uwo mukunzi wiwe wa kera yitwa Sarah. Uyo Sarah yaje kuvuga ko kuva ku ndirimbo Nenda Nikamwambie n'izindi zose zagiye zikurikirana Zambagara n'izindi murazibuka, zose ngo zavuga ku mateka y'urukundo rwabo, nuko atashiramwo amazina avuge ngo ariko avuga naka, ariko Sarah ubwo yari kuri stage yaje kubigaragaza. Yongera avuga ko nubwo bitajya biba kenshi, ariko hari igihe Diamond Platnumz ahora ajya ukabona aramwandikiye aramuvugishije amubwira ati nari nkukumbuye, nimba ufise akanya twoyaga gatoyi. Avuga ko urukundo rwabo nubwo rwagiye guhera bagatandukana, ariko bagumye ari abagenzi bisanzwe, kandi nanone ko n'ubu bama bayaga nk'iyo bishitse aranamuhamagara kenshi gashoboka. Ubwo rero nibwo ubona ko Diamond Platnumz iyo album yakoze kuri ako gahinda yagiranye na Sarah niyo yaje kumuhindura icamamare mwese uno musi muzi, aho yagiye akoresha amafaranga atari make muri music, aho byagiye gucamwo yubaka na label yitwa WCB, yagiye afasha abaririmbyi benshi nka ba Rayvanny, Mbosso, Harmonize n'abandi benshi bagiye batandukanye. Diamond ubwiwe avuga ati umuziki n'akazi nk'ubundi buzi bwose, kandi n'akazi washoramwo amafaranga ntuzigere wicuza, kuko nakone n'akazi ni business nk'izindi business. Niwe mukire wa mbere yoba afise amafaranga menshi yashoye muri muzika kandi akagira akamaro. Avuga ati jewe uko bigenda kose nagiye mbona ko music nkwiye kuyigira umwuga, nkayigira n'akazi, nkayigira business. Ubona ko ari umuririmbyi yagiye gutera imbere ku rwego rushimishije, aho ubu mu gihugu ca Tanzania aharugwa mu banyamideli canke mu banyamafaranga benshi bafise agatubutse, aho ubona ko afise amakampani menshi, afise Wasafi TV, afise Wasafi Bet, afise n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu ca Tanzania. Wongeye ko n'iki gikorwa ca muzika, aho avuga ati jewe mu karere hose nagiye nshingaho utugwi tw'abantu nkorana nabo, aho ubona muri Congo yagiye akorana n'aba ba Koffi Olomide, Inosbi n'abandi benshi bagiye batandukanye, aho byagiye biba byiza gusumba, akaja za Nigeria, hanze ya Afrika akorana ba Rick Ross n'abandi benshi bagiye batandukanye. Inkuru twariko turavuga yari ya Diamond Platnumz, iyo niyo nkuru nari nabazaniye uno musi, ariko aho ndababwira ati buri muntu wese ntugacike intege, ahubwo bandanya upambana, kuko na Diamond Platnumz byarakunze biracamwo, ubu akaba ari icyamamare
mwese muzi. Je twari kumwe nitwa Tuyisenge Charity. Utarakora subscribe bandanya ukora subscribe canke sabone kugira ngo tuzobandanye kubana nawe mu bindi biganiro vy'ubutaha. Murakoze cyane. Rero ndakwibutsa ko kandi n'ubundi mu gihe utarapfa nta kirapfa, icyizere kiracyahari. We bandanya ugwana gusa, upambane, ukore cyane, unizera Imana kuko byose birashoboka, imbere yayo nta kidashoboka.